Bakunzi b'ishirahamwe BMBC turabaramukije twongera tubaha n'ikaze mu biganiro byacu. Jewe nitwa Bikorimana kabasanzwe ndi umwe mu bakozi b'ishirahamwe BMBC. Hama nkuko mubibona uno munsi muri ya ntumbero yo gushika ku kiviga tubereka ingene ibikorwa byacu biko biragenda, twaramutse tugendera kuri no chantier. Ino chantier ikaba ari y'umukiriya wacu asanzwe aba hanze, ariko twaba twaragize amahirwe yo kubonana nawe maze turategurana hamwe uno mugambi wo kubaka ino nyubakwa yiwe igeretse. Twarabonanye nawe turategura hamwe ivyirwa byose kugira ngo tubone gutangura bino bikorwa. Rero nko mubibona abakozi bari hano bari ku bikorwa, urabona ko bariko barajisha igisenge kugira ngo mu minsi iri imbere dushobore kubetona kino gisenge hano maze ibikorwa bibandanye. Rero ndi kumwe n'umwe mu bakozi b'ishirahamwe BMBC asanzwe ahagarariye ino chantier hano, tumaze yidondore hama tubwire muri make uko ibikorwa biriko biragenda hano kuri ino chantier aho bigeze nuko bitera bigenda. Okay, nitwa Ndikumana Jonathan, naje nkabasanzwe ndi umwe mu bakozi ba BMBC, hanyuma nkabasanzwe nkora rimwe na rimwe kenshi mpagararira ibikorwa byo mu ishirahamwe dukoreramo. Ego, hama ubu muri uwo mwanya nkaba ndi ngaha turiko turakorera ibi bikorwa. Ego, rero ibikorwa birabandanya muri make. Ego, murakoze cyane Jonathan. Uratubwiye yuko uri mu bamwe mu bahora bahagararira amashanti atandukanye y'ishirahamwe ryacu BMBC. Uramaze kubukorera hano, waje hano uvuye ku ishantier imwe ukagenda no ku yindi. Mbega wewe kubona uva ku ishantier imwe ugenda ku yindi ishirahamwe BMBC uvyakira gute, ubibona gute? Jewe iyo mvuye ku ishantier imwe nkaja ku yindi, icambere cyo biranezera. Kubera uko nimuka mva hamwe nja handi bituma nguma numva nyine ko urumva no kuvuga uko ibikorwa biba biko nja ku bikorwa bitandukanye niko n'ubwenge mba mfise guma bwiyongera, kandi uko nja ku bikorwa bitandukanye niko mpura n'abakozi dukorana, abo nabo bakakomeza kuba mbere n'abagenzi. Rero ivyo onyo iyo biko biramba ko cyane numva binyoheye muri make. Mwishirahamwe BMBC umwanya uyimazemo ndazi yuko atari muto. Rero ndazi yuko wagiye uriga ibintu byinshi bitandukanye nkuko bivuze. Kuvushika hano ndazi yuko warafise ubumenyi bumwe, ariko umaze gushika hano mu mwanya wamaze ndazi kumaze kuronka ubumenyi bwinshi butandukanye. Mbe ubumenyi ubona ugiye urakira n'ubwahe, bawugiriye akamaro akahe? Mbega kubona muri ishirahamwe BMBC guma wungura ubumenyi buri mwanya bigufasha iki? Jewe icambere cyo mpereye ku kuntu naje. Jewe naje mwiri shirahamwe ndi umufundi nk'aba bose dukorana. Mugabo rero bimaze kuba ivyo, kubwo ukuntu nanagiye ndigishwa n'ishirahamwe, kuvyigwa nagiye ndahabwa, be nuko kuntu dukora ahantu hatandukanye nyene muri vya bindi vyo kuyimuka, bituma tuguma dukora ibikorwa bituma dutera tuje imbere. Bo ubu unye urumva yuko nsigaye nkora mpagarira amashanti, ni kubera iki? Ni kubera yuko nigishijwe, hari ibintu byinshi nungukiye muri iri shirahamwe, bituma mbere babona yuko ivyo banyigishize bitavuye ubusa kubyo banzenze ibikorwa. Urumva rero ko maze kuronka ubumenyi usumba kure niyo kunazanye. Mbega abandi bobo musanzwe mukorana hano na cyane cyane unarongoye, mbega uraheza wo ukabafasha gute? Okay, maje neza cyane. Abadukorana hariho benshi baza arabayede, hari abaza arabafundi, hari nabaza usanga arabazamu nyene. Mugabo kugera ubu benshi je mu twatanguranye bamwe n'abashefu noba narakurikiranye nkababwira ati tori ibikoresho nyahaca twige akazi, nkamukurikirana nkamwigisha akazi. Kenshi usanga atabantu babayede ashobora je nta muntu umuyede ahantu ndi canke kenshi maze gukorera, usanga ashobora kumara amezi 3 andi umuyede. Abayede ntibashasha baguma bahaza, abafundi nabo bafundi kuvuga ndigisha abandi, abafundi nabo bigisha
kuba umwizigirwa canke kuba umushefu ku buryo nabo hirya y'ejo bazoba abahagarikiye amashanti. Nk'ubu hariho nk'umuntu maze kugenda ndiko ndereka ikintu cose uburyo bwose dukora akazi. Nk'uyo onye hirya y'ejo naho nuvyoshika nkagwara novuga ati hamagara naka arabishoboye agenda hajya kubera iki? Kubera nzi yuko hari vyinshi maze kumwereka, hari vyinshi maze kumwigisha, hari vyinshi kandi nabo dukorana bamaze kumwereka. Numva ko mfasha abandi kugira ngo nabo batere imbere. Yego, uratubwiye yuko waharonkeye ubumenyi bwinshi kandi ko nawe umaze kuronsa ubumenyi abatari bake. Jonathan, ku myaka umaze uri muri BMBC, ku bantu batazi mu shirahamwe, mbega ivyiza woba yagira vy'ishirahamwe BMBC wowe umaze kubona n'ivyawe? Ivyo ni vyinshi, ivyiza ni vyinshi. Mpereye ku bakozi bagenzi ivyiza tubakura ku bakozi bagenzi banje ni kubera yuko naje waho cambamwo, ni kubera yuko ntigera mbura akazi. Ico ni cyane, sinigera jewe mbura akazi, nabo dukorana babizigirwa babura akazi. Ukaraho nk'abantu ushobora gusanga dukorana ugasanga bafise ingeso zitari izo, bigatuma tutabandanya dukorana. Mugabo abafise ingeso dukeneye ntitwigera tubura akazi. Ico ni cyambere. Ikiza ca kabiri, kubwanje navuze yuko nateye imbere, ubu nsigaye nkora n'umuntu afise ubumenyi budasanzwe. Nabo nyene bagenzanje, abakozi bagenzanje nabo barakura mu bumenyi, gutyo bigatuma uburyo bwo kubaho tuguma tubaho dufise umwuga, ko iyo umuntu afise umwuga aba afise ubuzima. Hanyuma ku bijanye novuga ku bakiriya baduha nk'akazi, ku bakiriya batanga nk'akazi kuri iri shirahamwe ryacu, kubera ko tubakorera ibintu tuzi, turinda barinze bavuga ati genda uhagarariye hajya ahantu, baba bazi ko ufise ubumenyi buguma ukora ibintu vyiza. Ni ukuvuga inzu tuyubakiye umuntu iza kuba ari inzu nziza kandi ikomeye, yakurikiranwe n'abantu babishoboye. Ukazosanga rero iyo nzu iratandukanye n'izindi nzu usanga zubakwa mu mezi make cyangwa mu myaka mike, ugasanga zagize ikibazo bivanye n'umuntu yarazihagarikiye atarafise ubumenyi bukwiye. Aho ni kubakiriya. Yego. Hama Jonathan, akamu utera batarakorana natwe be kuba kahe? Yego, akamuntu batera icambere coco, nk'abantu bafise imigambi yo kubaka, bavuga ati jewe mu minsi iri imbere nzubaka inzu, je no batera akamo kuko bo kwitura ishirahamwe, kuko abahinga bahari n'abahinga bashoboye, kandi inzu twubaka ziba zimeze neza kandi zikomeye mu buryo kandi bwa kijambere. Rero iyo turiko turakora ibintu mu buryo bwa kijambere bukomeye bumeze neza, bituma ujya muntu yatanze akazi atazicuza mu minsi iri imbere, bavuge ngo amahera yanje yapfuye ubusa n'ibindi n'ibindi. Umva no batera akamo kuko nimba hari umugambi kanaka bagomba gukora, bo kwitura ishirahamwe maze bubakirwa ibintu vyiza kandi bakorerwa ibintu vyiza. Turabashimiye cyane kwa kamo muteye abantu bataritura ishirahamwe BMBC, kugira ngo umunsi bagize imigambi yabo yo kubaka baze bagiture, maze tubatunganirize, tubashire imigambi yabo mu ngiro ijanye no kubaka. Hama iyo mwubatse mwubake neza.